kandi ugukebwa nyakuri nuko mu mutima. No kuvuga ngo ubu rero bivuye mu mubiri bigiye mu mutima. Kwa gukebwa twabonye Imana yatanze nk'ikimenyetso iha Aburahamu ko bazokebwa ku mubiri, gihawe rero insobanuro y'ukuri ingene cyari ikigereranyo cya operasiyo cyangwa cy'igikorwa Imana ikora mu mutima. Twakibonye hajya mu Bakolosai ko ari igikorwa gikorerwa indani mu mutima, no ngaha mu Baroma baragisubiyemo ngo mu mutima. Ico ni igikorwa cya Mpwemu w'Imana, si igikorwa cy'ivyagezwe. Igikorwa cy'ivyagezwe nivyo vyategeka ko zina muhungu wese ategerezwa gukebwa, mugabo na mbere yuko ivyagezwe bibaho igihe cya Aburahamu niho turiko turabona ko bategekwa kugira gute gukebwa ku munsi ugira 8 abahungu. Mugabo rero ico kimenyetso ngo gisigura ngo ico ni igikorwa cya Mpwemu w'Imana, si igikorwa cy'ivyagezwe. Umuntu nk'uwo ashimwa n'Imana, hagushimwa n'abantu. Urashobora gukebwa mu mubiri ariko ntushimwe n'Imana kubera ko wakurikije amategeko. Mugabo ngo gukebwa ko mu mutima, ariko kwizera cyangwa ari cyo gikorwa umwami Yesu Kristo akora mu mutima wacu ngo mu kutwambura kamere k'icyaha biciye mu kwizera ubushobozi bwazuye Yesu Kristo mu bapfuye, hanyuma bikaduhesha ubuzima bushasha.